Haleluya. Banza uronke ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Amen. Niwe azotuma ivyo uvuga bigira ubushobozi bwo guhindura abandi. Haleluya. Naye ahandi ho uzoba uriko uravuga histoire, kuvuga ingene Uburundi bwikukiye, kuvuga Ubufaransa superficie yabwo, kuvuga histoire du monde. C'est la même chose. Ariko bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Shimwa Data, shigwa hejuru Kristo umwana w'Imana nzima, utazigwe mpwemu yera mufasha mwiza twahawe, utatubwira ndamukorera mu Mana imwe. Nezerejwe muri iki gitondo no kuza imbere yawe. Shima ibyiza udahengeshanya kudukorera uko bukeye n'uko bwije. Shima kuba uduhishurira ijambo ryawe iminsi yose, Mwami Imana, kugira ngo dukomeze kukumenya no gutahura ico tugombako. Rero n'uyu mwanya ndakwihaye wese, uzubane nanje kandi unkoreshe ivyo ugomba, kugira ngo mbashe kuba umugende mwiza utwara ijambo ryawe ku baryiteze bose. Ndagushimiye kandi ndakurinaje, icubahiro cose kibi cawe, ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo imbere yo kuja gukora hari ico ubanza gusaba kwakira. Haleluya. Urabanza urasabwa kubanza kuba ekipe. Haleluya. Kandi kugira ngo utahure ivyo ugiyemwo ivyo ari vyo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice ca 24, turasoma kuva ku murongo wa 44 dushikane ku murongo wa 53. Arababwira ati, aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati, niko vyanditswe ko Kristo akwiye kuzobabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mw'izina ryiwe mu mahanga yose, uhereye i Yerusalemu. Namwe muri vyabona byo kuvuga ivyo. Umve, ngira ndabarungikire ico Data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugezaho muzokwambikirwa ubu bushobozi buvuye mw'ijuru. Abavanaho abashitsa aharabana ni Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo, aduzwa mw'ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Amen. Urumva Yesu agira atandukanywe n'abigishwa biwe, yarasubiye arabibutsa ati, mbe ndababwire ati, kuva mw'itanguriro gushitsa muri Zaburi ndetse no mw'isezerano rishasha ryo urumva byari bisanzwe, ariko isezerano rya kera ryose ryavugawe. Haleluya. Ryavugawe, ariko arababarira ati, rero ubu ico ngira ndababwire, ndabasabe kugira ngo mwebwe muze mushobore by'ukuri gushingira intahe izina ryanje, genda mubanze mutekane. Haleluya. Genda mubanze mutekane, murindire isezerano, murindire mpwemu yera. Haleluya. Nibwo bwa bushobozi yavuga ati, mubanze muronke ubushobozi butuma by'ukuri muzohagarara mugashingira intahe izina ryanje. Haleluya. Ati, mushobore gusigurira n'abandi. Ati, ubwo bushobozi mutaraburonka ntibikunda, ntavyo mushobora. Yibuka uwamwihakanye. Petero murazi ko yamwihakanye,
kandi ntiyamwihakana kubera mwanka, no kubera nta bushobozi bwari bwaronke. Haleluya. Na Kristo ubwiwe ashitse imbere y'igikombe yagira nywereko yaragize ubwoba, aravuga ati umutima wari ushaka kubacungura mugabo umubiri urananiye. Haleluya. Ariko ngo Imana imugira iki? Imurungikira ubushobozi bwa Mpwemu Yera, abona guhagarara. Haleluya. Rero muntu w'Imana nawe nta kuntu na kumwe woshobora guhagarara utuzi ubushobozi bwa Mpwemu Yera, kuko Mpwemu Yera niwe akwigisha. Mpwemu Yera niwe akubwira ijambo rihishuye, kuko ijambo Mpwemu Yera atarimwo ni histoire, ni information. Haleluya. Ni information. Ariko ijambo rihishuye riraguhingura, rikaguhindura. Haleluya. Niryo rigukomeza, niryo rikugira icyaremwe gishasha c'ukuri. Haleluya. Ijambo rihishuwe, iryo naryo nta wundi arihishura, ni Mpwemu Yera. Haleluya. Murabona ko vy'ukuri Yesu yagendanye n'abigishwa biwe, akora ibitangaza babona bari kumwe, barabona imbaraga zikorera muri we. Bakabona icyawujije ko Petero amwihakana, nticyawuje yapfuye ko basubira kuroba bakabivamwo. Urumva ushika hagarukiye babwira tumviriza bane, nimugende mutekane, murindire ubushobozi. Ati ubwo nibwo buzotuma, haleluya, nibwo buzotuma muba abagabo nyabagabo bugushingira intaye izina ryanje. Haleluya. Ati mushobore ni kuzana benshi kuri jewe. Muribuka umunsi wa Pentecote? Umunsi wa Pentecote hakozwe ibintu bidasanzwe. Petero ngo bose ngo ubushobozi bumaze kubamanukira, ngo bace batangura kuvuga indimi z'abantu bose bari ngaho. Umwe wese atangura kumva ururimi rw'uwundi, ururimi rw'abo. Baravuga ati aba bantu ko tubazi ari abo ngaha. Ati none izo ndimi bazigiye? Ati reka ati usanga bariko baranywa baraborewe. Ariko urumva iyo nsiguro ntuza. Umuntu aborewe yovuga ururimi rwumvikana rw'igihugu kanaka. Nk'ubu umuntu atazi igifaransa ukumva ariko avuga igifaransa neza, ariko avuga icongereza neza, ariko avuga ikidagi, atigeze ahonyura muri ivyo bihugu. Kumva abantu iyo bariko baratuka ibintu ntibabura amajambo bavuga. Petero atumviriza, twebwe ntitwaborewe, twebwe ntitwaborewe. Ati ni isezerano umwe mwica, Kristo umwe mwica. Ati niwe arungitse ubwo bushobozi, nibwo buriko buradukoreramwo. Arigisha ashingira intahe umwami, gushika abantu bose baraho bomigwa. Baravuga ati none dukora iki? Ati nimwihane. Ati nimwihane. Ngo hihanye abagabo 3,000 umunsi umwe. Haleluya. Haleluya. Ibaze igikorane kimwe hihanamwo abantu bangana gutyoye, aho rengo abagore n'abana bo ntibaharuga. Kandi murazi ko abagore aribo bagira ibishobisho ari benshi. Aho abagabo bafashwe n'ubushobozi bw'Imana, abagore bongera ngo bose barihanye n'abana. Bisigura rero imbere yo kuja gukora muntu w'Imana, banza usabe ekipema. Haleluya. Banza uronke ubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera. Amen. Niwe azotuma ivyo uvuga bigira ubushobozi bwo guhindura abandi. Haleluya. Naye ahandi ho uzoburi kuravuga histoire, kuvuga ingene Burundi bwikukiye, kuvuga Ubufaransa superficie yabwo, kuvuga histoire du monde. C'est la même chose. Ariko ijambo rihishuwe. Haleluya. Haleluya. Ijambo rihishuwe ni inkota. Ni inkota itandukanya inyama n'umusokoro. Haleluya. Ni inkota ikora ku mutima w'umuntu ikawujanjagura ikawuhindura. Ni inkota ituma ivyakunanira ubishobora. Icyaha cyakwizingiye kugishobora. Haleluya. Ugashingira intahe umwami wawe. Haleluya. Yesu rero arababwira ati uvuye mu gisagara mu Rwanda murindire. Rero nawe banza urindire wakira inkomezi z'Imana. Atari hamwe uja kubivanga
gukora ivyankwa n'Imana, utukisha izina ry'Imana, kuko uyu munsi abantu benshi bariko baratukisha izina ry'Imana, kuko bakorera mu nkomezi zabo no mu bwenge bwabo. Ariko iyo ukorera mu bwenge bwawe ukora bibi, ariko iyo ukorera mu muhamagaro ugakorana na Mpwemu Yera, ivyo ukora vyose bigira ubushobozi bwo guhindura abantu. Haleluya. Rero arabagira ati mugende muvuge ivyo nabigishije vyose. Hanyuma ngo ku murongo wa 50 w'abavanaho abashitsa aharabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Haleluya, haleluya, arabahezagira. Ngo akibahezagira atandukana nabo, aduzwa mw'ijuru, nabo baramusenga, basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Wavyumvise? Nukwama uriko urashima Imana, nukwama mu rusengero, nukwama en communion n'Imana. Haleluya, nukwama en communion n'Imana, niho vy'ukuri uzonezereza umutima w'Imana kandi ugakora ibikorwa vyiza bihimbara Imana bitavangiwe. Rero Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha. Kugira umunsi mwiza. Mwami wanje, urukundo rwawe ruratangaje, imbabazi zawe zirahebuje, watubereye akarorero keza, watubereye umwizigirwa, watubereye umwungere mwiza, watubereye umutabazi mwiza. Ntaco utakoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho ashima Imana kandi agendera mu buzima bwo gutsinda, kuko vyose warabirangije ku bwacu. Mwami Imana, uyu munsi dukorera muri terre, byose vyarangiye, turabatsinze, ntidutsindwa kuko twegamiye uwatsinze, kandi we nawe akaba muri twebwe. Mwami wanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose kibi cawe, aba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mw'izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, kugira umunsi mwiza.